Mwaramutse canke mwiriwe nshuti bakunzi ba Rhapsody de Realite, turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 10 ukwezi ruhuhuma umwaka wa 2026, muri kumwe nanje Florian Ngendakumana. Ijambo ry'umunsi: nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ukuvyagwa ubwa kabiri. Murashobora kujana nanje muri Yohana ikigabane ca 3 ku murongo waho wa 3. Yesu aramwishura ati: nukuri ndabikubwiye, nimba umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Abantu bamwe biyumvira ko nimba ibikorwa vyabo vyiza biruta ivyabo bibi, Imana ngo izobemera. Ariko si ibikorwa vyiza canke bibi ari byo bifise akamaro cane, ahubwo ni kamere yawe. Nashobora kujana natwe mu Bigalatiya ikigabane caho ca 6 umurongo wa 15 havuga hati: kuko muri Yesu gukebwa canke kudakebwa ntaco bimaze, ico gifise akamaro ni ivukiro rishasha. Kuba icarimwe gishasha ufise ubuzima na kamere vy'Imana nivyo bigena ikibanza cawe imbere yayo. Nico gituma umwami Yesu yavuze ati: mukwiye kuvuka ubwa kabiri. Ibi si ivyavuye mu cigisha c'ishengero kanaka canke ivyiyumviro vy'abantu, niyo nzira yonyene iguha ubuzima budashira. Yavuze ati: nimba umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo, uwo muntu ntashobora kwinjira, kumenya canke gutahura ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buramaze kuba muri Yesu Kristo, ariko ntushobora kubugiramwo uruhara nimba utavutse ubwa kabiri. Mujane nanje muri Yohana ikigabane caho ca 3 ku murongo wa 6 havuga hati: ikivuye mu mubiri ni umubiri, n'ikivuye mu mpwemu ni impwemu. Iryo vukiro rishasha ni ukuremeshwa ubushasha bw'impwemu y'umuntu n'Imana, mpwemu yera biciye mu ijambo ry'Imana. Si ubunararibonye bw'idini, ahubwo ni uguhabwa ubuzima na kamere vy'Imana mu mpwemu yawe. Nico gituma umwami Yesu yavuze ati: ntutangazwe nuko nabikubwiye nti mukwiye kuvuka ubwa kabiri. Murashobora kubisoma muri Yohana kigabane caho ca 3 ku murongo waho w'indwi. Nta yindi nzira ihari, si ikibazo cyo guhitamo canke ico umuntu akunda. Nimba ushaka kuba mu bwami bw'Imana utegerezwa kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ugerageze ubuzima bw'Imana no kwinjira mu bumwe nayo. Nta yindi nzira ihari. Birashoboka ko uriko urasoma ibi kandi ukaba utaravuka ubwa kabiri. Rero genda ku rupapuro rw'isengesho ry'agakiza ruri ku mpera y'iki gitabo, uvuge ayo majambo ubikuye ku mutima wawe wose, uzoca uba umwana w'Imana ako kanya, ubuzima budashira bukaja mu mpwemu yawe. Isengesho: Data, ndagushimira kubw'agakiza wampaye biciye kuri Yesu Kristo. Ndemeza ko navutse ubwa kabiri, ndi ikiremwa gishasha muri Yesu Kristo. Ngendera mu kuri k'ubuzima bw'Imana kandi ngira mu bwami bwawe bw'umuco, ubutungane n'ikuzo. Urakoze kuba warankundiye gushika aho mba umwe nawe, mu izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.